Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye yaba BM4 News canke Free Podcast TV tubahe nikaze makino igano kigufi cyane tugiye kuyaga cyane geopolitike yo mu karere tunarabire hamwe ibijanye n'urupfu rwa Karine yarasansuri ku muryango wa UNICEF nga mu gihugu ca Kongo yagandaguwe amakuru dufise n'ukuru banza kwa kwavuguruwe turaza kuyaga nibindi byinshi kubijanye nibiko biraba mu karere bwana Free nangwe ndakuramutse Yambo cyane bwana Cody the Black kandi ndishimiye kubona mwongeye kumpa ikaze ku karibu kandi muri no coalition idasanzwe nkuko twagumye tubibemerera hagati ya Free Podcast TV na BM4 News ndibaza ko ivyo dukora canke bivanye n'amakuru n'ubusesanguzo tugenda turabashikiriza bibagwa neza tubigaragarizwa iyo turavye ama commentaire yes no kufura ko nawe umeze neza ameze neza ka weekend kariko karagenda fresh amakuru ko Ariana Veras yongeye kuzana jet privé ubu ntiyipakije ikaba vyavugishije abanyarwanda cane ngo namahera Cisekedi ari karasesagura ngo aha ariko nubundi kongira yafise ngo aha ngo umenyesha makuru ngo Ariana Veras kugira ngo aze ngo kwegeranya ivyo yegeranya ngo acongeraje kwambika ibara u Rwanda ariyo M23 igeze mu burasirazuba bwa Kongo amakuru urayafise ko Ariana Veras yagarutse muri Kongo amakuru ndayafise Ariana Veras ko yagarutse muri Kongo ariko hari ibindi ko biravugwa ntarizera neza aho bivugwa yuko Ariana Veras mu kuva mu gisagara ca Kinshasa agomba kwerekeza vuba bwango mu gisagara ca Goma tuzi yuko cigaruriwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda eske turashaka kumenya Ariana Veras azoja muri Goma ayinjiye neza kandi mu gihe tuzi yuko ariwe abandagaza n'igihugu cy'u Rwanda mbega nyamba Donald Trump President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba kurungika Ariana Veras muri bino bice byafashwe n'izinyeshamba target ni yi eske M23 izemera yuko Ariana Veras injira muri Goma bon mu kukwishura ndibaza ko nabase ko aradukurikira bamaze gutahura inyisho ari ya inyisho nuko AFC M23 ariko Rwanda ariyo Paul Kagame hari yakuyisonga byararangiye nababwiye kuva kera je ndamaze nk'amezi 5 ndabamenyesha ko runo rugamba rwo mu burasirazuba bwa Kongo rwaheze ibi ni ibintu nyene byo kugira Paul Kagame canke n'abandi bamuyoboka bahitamwe inzira zibiri baravayo kinyamyuga ndavuga giprofessionnel agumane cyubahiro batimara maje canke naho tubamara maze ngo twatangiye kubikora rero ibimenyetso bigaragaza ko umuhero kuri M23 canke inkotanyi na Paul Kagame washitse kuko n'abakiriso bafite ibimenyetso muri bibiri yavyanditse muri Apocalypse batoza bararabirako mu vyashuriye Yohana no muri Daniel n'ahandi bazorabirako ko isi gomba ihere umuhero rero wa M23 uri hehe d'abord Monesco yari fise umunyagine Bintu Keita bamukuye baca kwita ko umunyamerika ubu wajya Monesco twagwa n'umunyamerika mubi yaciye n'umunyamerika nimba ari Swahili sinzi ngo bagisoma ubonewe afise Monesco mu maboko impinduka izobi yes Ariana Veras yaraje mu Burundi aja no muri Kongo raporo yatanze wari umusumaro mengo umwe watorotse ababamvye Yesu no bace babambisha Paul Kagame n'inkotanyi hamwe na M23 muri rusangi rero Ariana Veras kona agarutse muri Kongo muri rusangi nivyo nta gukekeranya birimwo Ariana Veras aje guhonyora neza n'ikirenge ciwe muri Goma azokakirwa na Corneille Nanga na Bisimo na Kanyuka bajya bose ijya coalition yabo yose bazomwakira mwanka mwavyemera ko muri abantu babagabo kora ko kuri Ariana Veras Ariana Veras ibujya je ndibaza ko yabaye n'umusirikare kugira no guterera ni nko guterera umusoso mu ngona barabe ubwenge dufise ntibarabe bagandaguye Karine Buise Ariana Veras mbe urashobora kuyumvira mbone wa Amerika mbe urashobora kuyumvira ujya kwanza mumenyesha makuru wa Donald Trump ivyo avuze Donald Trump amiruko nyene cavyemera avuga ati je niyo narindira ampaririza none mbe bije kugira aze sira Leta Zunze za Amerika zirimo mbe barazi ko ari umujournaliste akorana na Maison Blanche Trump ataha ni nka kujya umufotozo w'umukuru w'igihugu Trump ahonyoye Ariana Veras ni habari kandi byo Ariana Veras avuze ati burya Trump ndabonye umuntu akara gutumbereza k'igisasu Trump avaho aca yunama kuko aramwizeye gusumba nuko yizeye bari abandi bazungu kandi ugera umunyafrika kazi ariko aduteza iteka ariko arahiteka igihugu ca kontina y'abanyafrika rero agiye muri Goma benshi ntibako baratahura igituma ujya muzungu yishwe rotre 11 Ariana Veras ahonyoyeyo Rokatorz uno munsi we umuvuduko ino urgence bakoresheje kugira anyaruke kugira ashike batarazimanganya ibimenyetso bakubye bazimanganya ibimenyetso vya Havyarimana indege yiwe Kagame aje kuyikorora ariko Frère
je hari ibintu tuko turemenya neza M23 izemera yuko Ariana Veras yinjira muri Goma kuko ndazi ko Ariana Veras ujya nimbonera kuri kazi ko niyamara gushikayo azogira ntazokwemera ivyo bamubwiye gusa azogereza kurabana ni proof yerekana yuko ivyabaye ari kuri kandi abindi igihugu babayeho naye bafashwe nabi ko ntibazomubuza kuko azofise tout droit azofise uruhusha gose sivyo urabona yuko ba Bertrand Bisimana bana ngabazokwemera yuko uno mu Nyamerika kazi azinjiye kambere ndamwita umunyamerika none kugira bamwankire bafise ibiro bingahe ariko uno munsi nibo baha control gukontorora bisigura iki nibo bahari so baha control bakontorora none biko bigenda gute biriko biragenda uko bigenda sigura yuko bashobora gutega igitutu na leta z'ubumwe za Amerika apana no gutega igitutu afere zaraheze mbe ntumvise ko bicuza ngo igituma bavuye muri Goma mbega ntumvise bonyene mu bamwe mu bayobozi ba leta z'ubumwe za Amerika bavuga ati nitwe twababwiye baveyo twabaravye igitsure rero Ariana Veras ategezwa gushika muri Goma yakigwa na bijya bagabo nyene bijya binwa amaraso kandi bazokoma bamuraba kwa kundi bibohera inyama ku murundi mbika ikindura igusemure uri sebuja habwo burya bihenza kanatsitara kwibuye ahubwo rero ni mwiyaranje amabuye bayakore mu nzira mukura amabuye mu nzira kubera Ariana Veras agahonyora muri Goma nimumenye ko mushitse nimumenye ko mupfuye niwo muhero wanyu uwo no mutego Donald Trump yabateze ikindi naco ategezwa kumenya nuko sentare y'Ubufaransa yaraye yuguruye urubanza yavuguruye urubanza yes yaraye yuguruye urubanza kugira bagaragaze imbwebwe za sarambwe ibikorwa zisanzwe ziriko zirakora baguma bifatira ngo bombardement none ivyo biraturaba mwe nta madrone mufise ntimwabombards mbe nizikiduga cyangwa umutahe waraheze wo kugura amadrone reka twiyagire kujanye n'urubanza rw'urupfu rwa Karine aserukira umuryango wa UNICEF ngaha mu gihugu ca Kongo urubanza ruravuguruwe inyuma yuko havuzwe yuko Emmanuel Macron ari nawe yarasanzwe murongoye yuba afise uruhara ku rupfu rwiwe uno musi twabona urubanza rwavuguruwe yo bari Emmanuel Macron bayihindutse uno mugabo president wa Kanyaru Emmanuel Macron yagirijwe ko yoba biri nyuma kuko ubutumwa yatanze burakanye nibwo butumwa buri hagati na hagati d'abord Emmanuel Macron yanditse ngo la dame nkuko umengo ujya mu muzungu kazi ntamuzi kandi ari umufaransa yateje iteka Ubufaransa mu kuja gukora ikigo mpuzamakungu citwa UNICEF ibikunda rero ko umuntu nkujya atawo mu Bufaransa gutomumenya sasa ica kabiri Macron yarananiwe gukondana uruhande rumwe canke urundi aguma hagati na hagati kubera iki yase kubikora kubera iki nivyo je ngumambwira abadukurikirana sigura igituma Macron yase kwimeninda yes Macron yase kubikora yase kwagiriza M23 ntiyo yagiriza kuko turabizi 70% ubu niho bigeze kuko bigenda yagabanuka ariko aramutaka icizere Paul Kagame baba mu mugongo 70% by'imbwebwe za sarambwe Macron arimo nyere gucavuga ati rero ngo nitwe twarashe ngo nimbwebwe ngo ni timu yanje ngo managinga yarashe uya muzungu kandi ari umufaransa kazi nje twacaguma hagati na hagati kuko nta vyemeza vyo kwagiriza FRDC na leta ya Kinshasa karibo bamarashe kuko arazi neza Macron yagera afise ubwenge n'umuzungu mugabo umuzungu ntasumba ubwenge gusanga bavuze nagateme dukunda gukoresha ngujya n'umuzungu ubwo Macron je wapi ntabwo ansumvye swat rero Macron yari aravye aravuga ati nkavuga ko ari FRDC ikirere cagoma kiracunzwe icunzwe n'ibwebwe za sarambwe n'igihugu cy'u Rwanda kandi ryanzu barashe nguri ku metero zitarenga 200 ku nzu ya kabira ni abananga ni ababisi umva ni quartier yabo none wumbuye gute ko drone nimba yarije kurondera nanga nande yicira sinzu yijya muzungu kazi gute kandi misose batigera bahusha nibigera bahusha bahushije batumbereza kuri urya mugore mbega iganzu ko tuguma tubabwira muraba rya mafoto aga masasa ari ku bihome nawe yavuye iganzu ko tuyizi siziranga isa neza mu nzu z'icubahiro ca mbere aga masasu ni wazarende yagira hara sha maredi kandi ngo bavuga mu gifaransa ngo lo ridicule notipa kuko baharanga barageseye ariko Frédéric tugeregeje kwivugurwa y'urubanza rwa Karine umuno mu Faransa kazi twitege iki ku bantu bariko barakukina hafi ijanye n'izi ntambara mbega ari kubera iki urubanza ngo baruvuguruwe kandi mu gihe u Rwanda ngo gwakigwa nico cyaha cyo kugandagura mu Faransa kazi ko ibimenyetso baravyerekanye ndetse nawo niyarerekanye yuko ari igihugu cy'u Rwanda ko n'indege yaharashije drone baravuze yuko ari indege y'u Rwanda yaguriwe mu Bushinwa urazi yuko bajya abasikare bo muri ONI bejeje ko bace bahashika mbiyombi bashishitse mbiyombi begeranye bijya bipande by'amantuzenya
vy'indege vya Utuntu twose twogaragaza ibimenyetso none ko bashobora kuba bakoshe irya kamikazi yacikoroka nayo ya mu bimenyetso berekanye ko ari igihugu cy'u Rwanda iyo ndege ari y'u Rwanda yakoze ivyo bintu mu gihe u Rwanda kwakirwa nico cyaha cyuko ari bo bagandaguye uno mufaransa kazi urabona yuko ibihano bizova vyongera cyangwa mwanya w'ibihano zo bugihari sanction direct hari sanction nahise kubirasira swate baravanye canke babarase Trump nta mufti nari ubu nta bintu byo kuzuyaza bihari uratwoye Union Européenne yari yarafata ibihano Rwanda iraka kubishira mu ngira muri bukaba senateri n'abadepite twabona bakubita n'ishavu no gutengongo ngo Uburusiya mbwa mufatira ibihano ngo mugeze ku bihano bya 33 Rwanda ntimwigera ngo biri mu mpapuro gusa birangira bihetse Union Européenne yafashe ibihano ubu Union Européenne irikira korana na Trump ku muvuduko udasanzwe kandi Trump umwanya wo kuvuga usinzwe uko murabibona ubu abasenatere Trump ba Burosi n'abarubyo baranumye ku kibazo cy'u Rwanda na Kongo ubu bavuga ati nibikogwa ni option bagumasunika gapyo umengo ni jedesheke ni bakwa kina dame ubu bakwiseyo bakwise ibihano barinumira baratatabiza ngo mbe waramenye ko umuserukizi w'u Rwanda muri leta zunze za Amerika ambasade y'igumi ikora kandi barafunze imigenderanire bari bambwiye ngo atahe kandi Kagame yari yamutumijeho ngo atahe ejo nabonye yakira mushiki wabo umwe asanzwe akarahiganwa mu byaha mugabo wari mu Rwanda we baramwirukanye baranyara ni akiri bo kwishwa n'inzara ariko reka tuyage kuri ibi bihano waruvuze ubumwe bw'abanyaburayi bwafatiye igisirikare cy'u Rwanda twagiye kubona umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Macron avuga yuko ku mahera bahora bahabwa nko mu gisirikare bagiye gufasha mu bayaguze inshuro 10 bayatoreye sigura yuko icyo gihano ataco kizovuga ku gihugu cy'u Rwanda sawa haya bari mu gihugu iwabo bari muri Mozambique bari kuri mission yande ya ONU ninde Union Africaine oni ni Amerika ni twebwe abanyafrika no Burayi mugabo umuntu afashe vora ya oni kuko ibice 80-70% by'umutaho uri muri oni ni Amerika oni rero mujyana abanyaburayi buri oya ni Organisation des Nations Unies ni Amerika rero mu gihe rero iriya mission nubona ari bakomeye ni Macron batavye mu Macron muri 2020 niwe yabahaye igadiri yo kuja gucunga ari amagaze naturere n'ibindi vyinshi energetique rero nimba ari ONU ari mission ya ONU yiswe mu MONUSCO ya affaire termine aga nta bindi ikindi rero aho bonera abanyarwanda baguma bidadira none abanyarwanda gusa reka mvuge inkotanyi kuko abanyarwanda turi bamwe basanzwe babiza nabavyara kujya Kagame yabivuze nsigurira mwe abanyarwanda mwe nimba ajya amahera imiliyoni 200 z'amayero umwaka baba ku myaka 2 babaha mwayagwiza na 10 u Rwanda ruko ruziriki mu gihe tuzi ko mufise amavunja arengeye urugero mwisi funga mukanda imwe sentire ngo yaheze batakironka imisentire bafungije bakironka intoboro bacisha abadaso baguma bafata abagore ku nguvu abazunguzaye abagore bikorera utuntu bafise inda zitagira benezo kuko batashe baba bafashe ku nguvu imigira yo ivuza uruhuha amabi yose tuko turabona mitiwere yavuye ku 300 ija ku 220 aho abantu babibaza none James abanindwi nzori 120 n'ibihumbi bingahe byarananiye kuriha none ayo mahera muri komararunda hariya muri nimbari Cabo Delgado hariya na za Mozambique hose mwayagwiza 10 bisigura ko miliyoni 210 ni miliyoni 200 z'amayero ahubwo babihombera mu nyamba bari hariya ntibari yo kunywa n'abanyarwanda bagapfirayo none murakomeye neza cyane mukora rivanse navyo umutwe ko ubwonko bukora busubira inyuma gutu ushobora gufata itungo ry'u Rwanda mutanagira mwabonye ko na banki y'u Rwanda yashoye ivyo bita amabondi trezor navyo turaza kubigaruka ko akaraga kunze canke dukora ikindi kiganiro ubukene burabarembeje mu kigega ca leta inzara uvuze ubuhuha ubuzima bubi mu banyarwanda bwasaze abanyeshuri ntako bariga ngo minerval yadugijwe ngo fois3 mugaca mufata miliyoni amajana niko ndafatira ku biharo makoro yavuze ngo ajya mahera baduha twagira fois10 bisigura 20 millions d'euros par des ans kuko bagira 2020 2024 et 2026 niyo baciye babugarirako nimba mwayagwiza na 10 miliyoni amajana 2 izi miliyoni amajana 2 ni nyinshi cyane mugashata ko n'ubuzima bw'abanyarwanda bagenda gupfirayo ugashovuga ati ngo muri normal ngo muvise politique ngo muri aba diplomate ngo ku rwego rwo hejuru tahana abanyarwanda bitahire muhiri wabo barime haja ntibanarima
baragire kuko bakunda kuragira birirwa inyuma y'inka ntibarima bafise ngo akagwi k'ababarimira rero mureke gukoresha ubujuju nimba ivyo wavuze ari vyo mwagwiza na 10 ayo mahera y'abanyarwanda barime abanyeshuri bige ivunja muguri bikwashuzi bikwiye ikarato ku rupango abantu bakubikuza amavunja mu bahe n'imiti kwiye hanyuma ikindi naco atari ubugugu makoro yakoresheje canke Republika y'u Rwanda inkotanyi muri rusange nimba bahomba amafaranga nganuko mugatwara miliyoni amajana 2 mugiye gutora miliyoni 20 nuko twandarize fye kubijanye n'urupfu rwa Karine twavuze yuko ibihano bishobora gusubira kugwira Rwanda ahubwo mbere bashobora no kubarasa mu buryo budasanzwe mbega mu gihe u Rwanda byokomeza kugenda barasa mu buryo bene ukuri nyeshamba cyane no gusanga Kagame mu cica mu ntebe nkuru hari Kigali ubwa mbere kwanza inzoka mu kuyikubita fresh yikubita ku mutwe ikubise ku mutwe bobanguka nyene sindiko ndesita ubwicanye canke ico bo mukoza coco sindaka bamwice na madoro baramutwaye batamwishe gusa u Rwanda aho rugwaye kuri Paul Kagame n'ahandi nimbe u Rwanda rubanye nabi n'ibindi bihugu n'ubuyobozi bwa Paul Kagame n'abamukikuje nakagwi k'abantu badashikana 10 mu nkotanyi rero abanyarwanda turi bamwe turi fresh twimereye neza basanzwe babizi abo dusanzwe tuyaga neza n'urukundo n'ubumwe abavyara mugabo nimba bashaka gukwita M23 ni Paul Kagame na Sultani Makenga bajya bo barababona neza na neza bajya n'igisasu kimwe gusa ubu ngo baradivorosheje ngo umwe ngo arara mu Rwanda udakarara ari nkuru numvise sinzi ko yizi inzu ya Comoyo ngo yajanye mu kiyamo bwati ngo hari yakuri muri leta z'umaza wabo ariko yari yiwe rega bakunze misose kuvuga iyo kenshi babwiye none ivyo bitoro izo aeroport Katare yubaka ngo kirikira vyubaka ntikira vyubaka mu Rwanda ngo niyagenda ntizo bisiga mu Rwanda namwe mwaguze inzu muri Amerika ni wanyu Comorongo yajanye mu kiyamo bwati aha si wawe Comorongo akakora igikomisiyonere muri no misi ngo ararembeje gashira ku soko ngo ivyabo biri muri Amerika naho byahagaritswe kuva kera Trump yabishize kwintoke ubu ngira bagomba kubishira mwagasho mu nzu ya Como twirangireza ikigani hano mu mama video mu mama ya garagaye cyane akunda M23 asaba yuko amara ya General Masunzu yo yabona ku isahani twaraye twumvise nayo yiwe ukungene abo yavuga ko akorera ivyo bamugiriye Fabiola ni Fabiola Fanny vega abantu hari abantu benshi bakiri mu rujya murongo kanya nitwa Fanny Fabiola ngira ni Fanny ntacyo reka dukoreshe Fanny riri Fanny mugaye izina ryo umunyamurengekazi yitwa Gloriosa Fanny Gloriosa okay rero yarayabonekanye uno munsi bisa nuko babandi yafana yabonye yuko yafanye imbeyo none iyo tubivuga rega Freri urabona we na Kodi sinzi nabandi mufise inzigo umujinyi uzobica sinzi nibi muri ntera hamwe muri aba FDLR ni turaba FDLR ahubwo simbe mu nyambara kurikiranye ikiyago yatanze yavuze ko amabi yahuriye nayo yari byari bimeze gute Fanny yafashwe na bene wabo yitahiye yavuye kuramukanya bene wabo simvuza abo bavukana bamwe mubi wabo n'abanyamurenge bose twigwaneho bavuga ngo igitwe n'abanyamurenge ngo nababwiye feza attention muri yo twigwaneho Paul Kagame yarungitsemo abiyo bamuyoboka niwe akora kuri ivyo bikorwa by'ububisha Fanny rero atashe ajandajanda nimba yagiye gufata imoto nimba yagiye gufata iki babamushize kintoki bamushize kintoki uri akaporari yamufashe ndamwibagiye ni se matama haje oyaye uri mu kaporari ndamwibagiye mu kaporari niba ari mu kaporari ngo yamufashe uyu muntu amushize kintoki bamutwaye urukubi n'ahantu Fanny aremeza neza ko yasambanijwe ku rugero abikora bishaka atari bwagere ko abikora uburyo bamufashe yo mwembo bamuhimbye cyawimvira none umwe apfa ko ndasubira aho ari uwambara agakingirizo abakubita moromoro abihebye baga naburatsi bavuza uruhuha mwabifitiye ubugwara butandukanye CPG babigwara ingwara yitwa CPG Fanny ahubwo mugo amasaha yararenza ngo amasaha 72 baci bamubarana amezi n'amezi Fanny kwere mba Fanny n'ivyabaye nimba Fanny barakwanduje sister Fanny nimba barakwanduje yitware niyandike yitwarire bari abamufashe ku nguvu abatse ucu duha natwe tuvyamamaze tubikwiza ahantu hose babimenye itwarire twigwaneho uwagufashe vy'umwihariko
n'abandi bagusambanije warababonye nimba baragufunza igitambara naho ihangane kandi urumva ko urindi uza kuvyemera imbere ya kamera vyarakubabaje birarenga nihaniro ari ndavuga ati ni selection kuyo ugumu selection imiziki umwe ava kunda asubira murabahimbire n'ukuri kw'Imana mishenzi biranababaje nubwo yabonekanya atukana fanaronze yarataye ibiro namwe ndavuga ati niwe aravuga ati kubera iki kandi barako ko yagarutse avuga vya bindi nyene ngo bo abi wabo ngo umwana ngo usanga umuntu afise ngo abanindwi uyu ngatanwe yagiye ku rugamba ngo akaba rero bakokeza basubira fanafise umubabaro udasanzwe kwa mara wabo beshi ngo hamaze gupfa 8 none ntiyatitse kuvugira musaza wiwe yatwaye ku mirongo y'urugamba ku ngo yamubonye ku rugamba ari umunyeshuri oya ngo ataye na training y'umusi yagitse bagategera kivire kwishura ashakambika karashi acakoma induru yibagira ko azigari nyeshamba ari binwa amaraso atagiye haya ari mu bijombo ngo agiye mu bijombo iwabo baramureka umunsi w'iminsi 2 atashe ariko arajandajanda baramucakiye birangira bamufashe ku nguvu nico gikorwa ca mbere cihutirwa nico gikorwa ni nayo raporo Karine Buisset bivuga ko azize agomba gutanga mu bintu agomba gutanga bace bamurangiza yari kuyitanga yari urugendo rwa rotreze bace bamukwakwanya mbiyo hajya ngo yarafise umuzinga wavyo mugabo marchance bafise ngo yari yarabibitse electroniquement yari yarabirungitse bafashe bijya vyanditse vy'impapuro mugabo bijya bindi bane abazungu murabazwe ne babibereyeho bafise utuntu tutu accessoires imprimante flash yes n'ibindi bigenda bitandukanye rero uriya muzungu kazi hari ibintu yari yamaze gutanga nimba rero mwabonye ko sentare ni penate parquet national antiterroriste yemeye gutanguza investigation nuko ifise base n'imimburi base iboto uwo mwanya kuko murana ko baciye babiha igisata ca gendarme bo bafaransa nico kizoza kugira mu matohoza kuri tere yose ni bije nibokomera guto umwanya wose batatu kwagomba guhamba umuntu haje u Rwanda barufuritse makengana nanga hajya no Fred tuyaze vyinshi karakanya karaturega kandi vyinshi byo kuyaga ntitwobimara kumbureka turangiza igano ngaha ndangiza no gushimira cyane Kengurukiye nanje nongera nkengurukiye abako baradukurikirana badahengeshanya misi yose gukurikirana gufata kanya kadasanzwe abo bari kuri voro kazona araparitse ashize ku ruhande arakunda kubimbarira aba bari ku kazi umuzungu kamera de surveillance ziri hejuru ariko akagira pause yo gufungura agafungura na telefone canke laptop canke tablet mwanya yo gufungura sanga ni waravye mu bintu basanga ni hari karakurikirana ibiganiro n'ubusesanguzi tubashikiriza tubagirire ko muri abantu bindani cyane namwe rero muko murakufata kino kiganiro mu nzira za link mu magroupe canke umuvandimwe akweretse aba bahungu bako barasesangura ukuna kuriya ugenda ufyonze ku gakengeri haje bagira ico bita subscribe iyo jambo ngo canke abone iyo jambo ngo ragora kuvuga ku bantu bamwe yes nizere ko bashobora gushaka kantu kagasuni karugi nuko ndibaza vyinshi twavuze mwavyumvise kandi amakuru tuba tubafitiye abari menshi twarabijeje ko tuzokwama tubazanira amasinergie nkaya kugira ngo imitwe ngikora ngo ikoranye bizotworohera cyane kuko tubashika mu message kandi message yuzuye rero nta vyinshi vyo no babwira umunsi ni muremure turacari kumwe kumbure amasari yose murabizi yuko na saa 9 z'ijoro saa 10 yo hari bishasha turabibaha atakwitangira itama reka ndabike banure kumbure turongera duhure mu bindi biganiro bye bye.